Nyenicubahiro Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi akaba ari n'umukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika aje kwakira Ambassadeur Mahmoud Ali Youssouf nawe akaba arongoye urwego nshingwabikorwa rw'ishyirahamwe ry'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Uwo mushitsi rero ari mu rugendo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo ejo kwitabire inama itegekanijwe, inama izohuza abakuru b'ibihugu n'amareta eka mbere n'abasanzwe bafasha mu iterambere, inama yahariwe kwigira hamwe ibijanye n'ikiza ca Ebola. Uwo mushitsi rero yaboneyeho n'akayo kuganira na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nk'uko asanzwe ari we ayoboye ishirahamwe ry'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Baganiriye ku bibazo bihanze Afrika, byaba bibazo bijanye n'iterambere, ibibazo bijanye n'amahoro n'umutekano, baganiye kandi n'ibibazo bijanye n'amagara y'abantu.